mwaka wo gutunganywa gose kandi tukaba turi mu kwezi kwa maturité spirituelle cyangwa gukura mu buryo bw'impwemu. Naho rengeye guhagarara kugira ngo abari dutangurira twiga ijambo ry'Imana, ndakwipfurije uyu mwaka gukura mu izina rya Yesu no kurizezwa amabanga n'Imana mu izina rya Yesu. Umwana yakuze muhira afatanya na se, hari ibintu kanaka basangira atarajejwe akiyamaze gukura bakabimuhereza. Naho ndagusengera uyu mwaka umurangira Imana yamaze kukwizera yakujeje ibintu byawe mu izina rya Yesu. Dusome Abigalatiya 4 umurongo wa mbere. Galate 4:1 badusomere kugira ngo twihute. Ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukana ko n'umugorano n'ahari wenye n'ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu kibariro cyashinzwe na se. Amen. Ndashaka ndaye basamuragwa mu iki kibanza mu izina rya Yesu. Basamuragwa w'Imana bari amasezerano y'Imana. Imana ibahezagire. Rero ubutumwa bubwirwa mwebwe. Samuragwa w'Imana yakire Yesu. Jambo nyine baravuga ngo abo ntibavyawe no kwifuza ko mugaca ko umugore ariko bavyawe n'Imana. Haleluya. Rero turabaraganwa na Yesu. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira no shaka duhera umwaka wahera wari wako manifestation yuko Imana tugaragaza, ariko uyu mwaka nuko igicatanguye l'année passée cyuzura kikaba parfait kikuzura. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana ravuga rero ngo iyo samuragwa akiri umwana, quand l'héritier est encore enfant, iyo samuragwa akiri umwana abaho nk'umesclave. Ngira ntangure nigisha nishura umuntu muri iki kibanza azi amasezerano Imana yadusezerana mu ijambo ryayo, ariko akabona ubuzima bwe butandukanye nuko ijambo ry'Imana rivuga. Bamwe si bicaniro, abandi si nyatsi, ahubwo n'ubwana. Biratubwira ngo ubwana, iyo umuntu akiri umwana niyo se yamugeneye ubutunzi, nta mwana baragira PDG wa entreprise, nta mwana barahereza ubutunzi bw'umuryango, nta mwana bararungika kuburanira umuryango. Umwana igihe cyose akiri umwana afise umuyaya mutungera, kandi imihu yaguzwe na se iribwa n'umuyaya, umuyaya akamuyashaka kandi ari yiwiwe. Uyu munsi Imana iki yatubwira ikintu kimwe, ati mwane wanje samuragwa wanje nahaye amasezerano nkunda cyane, ico ngusaba uyu mwaka kura, ndafise ibintu ndakubikiye ngomba kuguhereza uyu mwaka. Haleluya. Turi mu kwezi uyu munsi numva kandi munamfashe mu nsengere, mfise ikire cy'uvugishwa kiri nagumye ngwana naco sindakijemo, ariko numva iyi message ndiko nazana irafise ukuntu iri gihande kimwe ni nka message prophetique naho shaka kwigisha. Imana hari ibintu izodukorera uyu mwaka. Yesu nashimwe. Ariko iki yashaka dukura hami tuzeza amabanga yayo mu izina rya Yesu. Hari abantu bagati muri twebwe basanzwe bagiye guhishurwa n'Imana, tuzobona bahaguruka tutari tumenyereye, tubone barayizinga bavuye muri twebwe bacika badasanzwe bahora basanzwe. Uko nitwamara gukura Imana iratuzeza amabanga yayo. Haleluya. Hari ubuntu bw'Imana muri iki kibanza bwaje guhagurutsa umuntu yarari hasi, bwaje guhagurutsa umuntu yarumva asanzwe. Nage ngo ubwiye ngo uyu mwaka Imana icyabwiye ngo kura, ndaguhereza nagusezerane mu izina rya Yesu. Kura, ndakuzeza amabanga yanje. Kura, ndagutume mu mahanga. Musengere kujya simbana yenga baze mvuga ijambo ry'Imana. Amen. Kugerenda bishikemwo. None ni gute dukura? Kwigiteza gukura. Yesu nashimwe. Mbega bakura gute? Ibintu byo gukura ni by'abantu ba pastor, ni bavuga butumwa bose bokura. Biri compliqué canke birashoboka. Nivyo naje kwishura uyu munsi kugira ngo wowe wumva ufise ikibazo giwe no gukura, mwereka ko bishobora ko dukura. Ariko imbere ko ngera aho hantu ndashaka kugumya iki kintu mu mutwe. Yesu nashimwe. Ubuzima bwawe ni urubuto bwa generation izokurikira. Amen. Kugira dutorana ku bavyeyi ubuzima bwacu n'abandi bazotorana kuri wewe. Yesu nashimwe. Imana hamagaye ntumwa Apotre Kevin imuha ubuntu bwayo, natwe turatorana. Twaje tutuzuye mwemu yera, bamwe buzura mwemu yera, bamwe baje bagoye barakira, kuko Imana yamuhagurukije aciye ku rubuto rw'umugisha wawe. Nawe urubuto rw'abandi bari nyuma yawe, urubuto rw'igihugu Imana yagushize mu Burundi ngo biciye muri wo Burundi bugirwe neza. Wavukiye muri ya muryango, biciye muri wo muryango ugirwe neza. Imana yakuravye ibona nka semence, irakubonamwo igiti gikome kizokwama ivyamwa. Yesu nashimwe. Imbere yuko rero ndashaka dutangura umwe wumva yuko hari abantu bari très egoiste, avuga ngo jewe mpfuye abari ntibobabara, bobabara nyene, kuko hari abantu bemvestije ingufu n'umwanya muri we ngo buri munsi. Hari abavyeyi bakugaburi, hari abarimo bakwigishije amahera y'abandi wariye, hamwe n'ivaze abandi ugomba kuziriha. Gaza ngo ugomba kuziriha. Haleluya. Ngiye gutanga akaroro rero. Yesu nashimwe.
tugomba kubiriha nyine ubugiye turi mitahe y'abandi kandi tugomba gutanga inyungu. Yesu nashimwe. Tugiye kwiga ubuzima buri bw'abantu babaye mu gihe kimwe. Amen. Kandi ufise aho wandikira nukuri wandiki sinzi numva ikwiti ya kabiri numva umengira sekundi charge gusumba ya mbere. Amen. Yesu nashimwe. Sinzi ibintu biza kuba gusa ndasenga Imana. Rero ndashaka witegure tugiye tudekore. Hallelujah. Hari abantu babiri babaye mu gihe kimwe ho muri 2024. Mbwaho hari muri 1970 1700 babaye mu gihe kimwe bari abantu b'uburyo bubiri. Ni ibintu byabaye si nkuru ndiko ndavuga ngo mu kirere n'umusociologue yagize etude. Hallelujah. Imana ishimwe, Imana ihagurutsa abanyabwenge mu izina rya Yesu. Abanyabwenge ni beza baradufasha kumenya ibintu tutari tuzi. Hallelujah. Imana iguhagurutse natwe tukubone mu bwenge mu izina rya Yesu. Uyu musociologue yiga imiryango ibiri. Bayize pendant 150 ans. Nukuvuga ngo siwe bihejeje, hari nabandi babandanje etude. Baraba umwe w'umuryango umwe wari umuryango w'abagororotsi w'abana b'Imana. Uwundi muryango mbona ndakunda kubateme mwibarabara ngibirara. Wari umuryango w'abantu batameze neza basa badafite ingeso nziza. Umugabo witwa Max Juke yari umusuma akaba n'umwicanyi. Hamuna witwa Jonathan Edward yari umupasteur akaba n'umukozi w'Imana. Ngenda basomere rero nashatse ko vyandika gasinda bibeshe nafashe ndavyandika kugira ngo ndabasomere inyuma ya génération après 150 ans. Abavuye kuri Jonathan Edward bari bande yavyariye bande Amerika. Hama bavyawe na cagisuma cikirara cyitwa Max Juke nabo babaye bande abo mu gitondo barabizi ko biratwenza ntyagiye umuntu atwenga ariko gusa mudekora mufate ceinture. Hallelujah. Jonathan Edward yagize mariage muri 1727 agira madamu wiwe sinamwibuka izina rye sinaryanditse. Hanyuma bavyara abana 11 bavyara abana 11 numva bagiye baravyara umve n'abana baravyaye mu rugendo rw'imyaka 150 babazeho umuryango ugenda urakura ngaba uruvyaro ruva kuri Jonathan Edward ico babaye mu gihugu. Mu ruvyaro rwiwe havuyemwo premier vice president wo muri États-Unis, havamo doyen wa faculté ya droit muri États-Unis, havamo doyen wa faculté ya médecine, havamo abasenateurs batatu, havamo abagouverneurs batatu, havamo a maire de la ville batatu, havamo président wa université 13, havamo abacamanza bakuru 30, havamo docteur 60, havamo professeur université 65, havamo aba officier mu gisirikare 75, havamo aba chef aba manager mu buzima busanzwe ama société entreprise publique et privée 80, havamo abanyamategeko aba avoka 100, havamo aba pasteur 100, havamo abaheje université 285. Tumukomera amashuri umuntu nawe yapfuye. Ndagusengera inyuma y'imyaka 100 bagiye kwiga urubyaro rwawe baze basange y'abana mu izina rya Yesu. Birashoboka ubuti amen. Ayindi amen. Kandi ndagusengera Imana ikurindi ngindi nkuru ngiye kuvuga nikakubeko. Ikindi gitipe naco rero cyo carakaze kigisuma. Mumva abantu cavyariye Amerika, cabateje ibibazo. Yabyaye abasuma abicanyi 7, ibisuma 60, abamaraye 190, imfungwa 150, abakora mu mufuka wa pocket pickers 310, imborego nawe ntwara umogi 440, mu bana 1200 bamukomotseko 300 bapfuye imbere y'igihe. Ubuzima bwawe n'urubuto. Aba bana babaye victime kuvukira mu nzu ya Max Juke. Icago cyaba n'umunsi bavukira mu nzu y'ikirara. Bakavukira byababe. Aba bana bo kwa Jonathan Edward bagira ubuntu bavukira mu nzu y'umukozi w'Imana. Abigisha inzira z'Imana, abigisha kubaha Imana, abigisha kwiga, abigisha kwiyumvira, abigisha ingero nziza. Bavamwe abantu Amerika yaragirunguka bayizaniye amafaranga. Yaza kuba yaragiye atari yarapfuye. Bari kumuha agashimwe ko umuvyeyi yagire neza igihugu. Kikigabo naco bari kukibamba bagicurise ko cyako wacivye igihugu. Aba bantu bose ko bamentana muri prison birazimvye no gufata ibirara byabo. Ndagusengera 2024 Imana iguhaye umwaka gucike Jonathan Edward. Urame ibintu bitigeze ibaho mu izina rya Yesu. Ariko tugomba kuba turi mature, dukuze. None rero umwana n'ukuze batandukanira hehe? Icambere umwana ari emotionnel, ukuze ari rationnel. Umwana akoresha amarangamutima, ukuze akoresha ubwenge. Umwana yashonje ararira, agwaye ararira, akubiswe ararira, bamukanze ararira, byose ararira. Umukizwa w'umwana ninde? Rasibuze
ararira. Imana itamwishuye ararira. Ibintu bitagenda neza ararira. Byose ararira. Ni umwana, ari emotionnel. Umuntu akuze rasibuze arayirondera, umukubise aragukubita. Kubyataye amaboko ibisi bipupe arakubita. Umurenganije araburana, agwaye arivuza. Ikibazo chance arava mu Burundi akaja kurondera ubuzima mu kindi gihugu. Napfa aragwana parce que arakuze, aramenya gukoresha le cerveau. Umwana akoresha le cœur, les émotions. Umukizwa umwana niki akoresha les émotions. Byose amafaranga abuze ni nyatsi, abantu bamuhevye ni cankiro. Nkanaraba n'ikibazo cabaye. Umwana w'Imana yakuze, amafaranga abuze asoma ijambo ry'Imana. Ibitangaza bitevye yiga ijambo ry'Imana, yegera abakozi b'Imana, aja muri conference, asoma ibitabo, ahiga inzira. Kuko abamaze gukura aravuga ngo Imana irankunda, nta kuntu yobinyima. Niba bitaraba hari ikibazo cabaye, ngomba kukirondera ndagitore maka ndabibonye. 2024 nituzongera kurira, ahubwo tugiye kurondera ivyari byaratakaye maze tubitore, hama duhaguruke mu izina rya Yesu, kuko turakuze. Umwana nta kintu na kimwe afasha umuvyeyi uretse kumununuza gusa. Dépendance 100% totale. Rien du tout. Agufasha kukurira amahera, kukuja ku bitugu, kuko nkuri nyina, byose. Komera amashabana. Ariko umwana akuze afasha abavyeyi, aruhura abavyeyi, asinziriza abavyeyi ati papa ibisuma nivyaza usinzire, ndabikubita ntunavyuke mama. Oya mama raso yabuze, ryama waratureze tukiri bato, ubu turakuze tugiye kubikora. Abagabo abari mature baruhura Imana. Abarozi bahagurutse bati Imana guma aho uri ku ntebe yawe. I stand up, ndahagurutse nk'umukozi wawe, ndazimya uburozi, ndafronta abapfumu, ndabirukana ko ndi umugabo muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Inzara ihagurutse barahaguruka bati turagira ama ONG, turashigikira abashonje, nibazosa gutuka imfuvyi, nizonga gutuka abapfakazi, kuko turahari, turabagabo bakuze. Namuzi ko ama ONG menshi yazanywe n'abakizwa bari mature mugabo. Abana ntibabishobora, baguma basenga Imana n'ibindi biri imbere uzubizane, n'ibindi navyo uzubizane, n'ibindi byose uzane. Umwana ari dependa 100%, nta na kimwe ashobora gufasha, byose aguma saba nipe saidia baba saidia. Ariko umwana akuze ari mature, haleluya, afatanya n'umuvyeyi. Kindi umwana akuze yigana se, aramwobserva, araraba ivyo akora, kandi aragerageza kugira ngo agende mu kirenge cyase. Haleluya, haleluya. Kandi abacapira agakino gasanzwe. Yesu nashimwe. Umunsi umwe Yohana 14 umurongo wa 12, Yesu akakora ibitangaza, ariko umwe n'ababajama biwe bita ba Petero, murabazi abajama biwe hamwe na batoma bari kumwibarabara bagenda, akazura Lazaro bati uyu muntu arateye ubwoba. Yesu aragenda gwiza imikati, bose barumigwa, bantu bose bakagenda bamwemera bose. Umunsi umwe ageze muri Yohana 14 bose bumiwe batangaye, acaragara babwira ngo nukuri ndababwira ibi bikogwa nkora namwe muzobikora. Haleluya. Bashituko turumvikana. Ndafise abantu bakuze mu iki kibanza mu izina rya Yesu. Umvirize ndabwira umwana ukuntu ateye, arabye ibyo sakoze aravuga ngo iyi destiny yanje, dusangiye amaraso, ni papa, ibintu yakoze ibi nivyo wanje, ibi n'umugabane wanje. Mbe nakubwira uyu munsi tsoma Bibiliya, ubona aho bazuye abapfu guti nanje ngiye kubazura, ubona Imana ivyo Imana yakoze n'amasezerano yawe, nivyo wagenewe gukora. 2024 nusubire kurira, tora umutamana nka Elisa, tora umutamana Imana yaguhaye, wakire hamukubita ku mazi uti Imana ya datiri hehe. Haleluya. Imana irakena abantu bizera ijambo ryayo. None dukura gute rero? Haleluya. None dukura gute? Ndababwira biroroshe. Umwana wese yavyawe n'umuntu. Wewe twahoze turabana murabizi kera cyane mu myaka irenganye, natwe twarabana mugabo twarakuze. Ninde muntu yigeze gufata decision agira kuri? Tumukomera amashi. Yavuze ngo ati jewe wimvye ku ubwana numva vyandambiye, numva shaka kongera ko santimetero 3.
twasanze turi barebare abatabaye barebe naho tureha n'abatuvyaye. Amen. Ariko uko biri kose twarakuze ku rugezo rw'ababyeyi batuvyaye, twaragerageje. Ariko gukura ntabyo bwabaye biri decision. Imana yashize mu muntu wese yavutse, mu giterwa cyose cyatewe, mu giti cyose gihari, systeme yo gukura iri naturel. Ko mudakumya amashini kuri kw'Imana. Ko mu Burundi twese turima, ninde muntu harirwa asengera ikigori? Imana ndasenga ikigori kiduze kuri kw'Imana, ikigori kiduge Imana usanga cyaduze, ushaka kugituke kimwe kiduga, kuko cyaremanywe ubushobozi naturel bwo gukura. Umwana yavukanye ubushobozi naturel bwo gukura. N'umwana w'Imana wese yavyawe n'Imana yavukanye ubushobozi naturel bwo gukura, agacika umugabo muri Kristo Yesu. Mandi majambo rero, ugomba gukura uvyanka cyangwa uvyemera. Ariko nababwiye Imana yacu ntire emotionel. Hari abantu nkunda kwibaca bababara bati urira cyangwa ureka. Iyi Imana ntire emotionel. Ibintu byo kurira mose uzi ntavyo yumva. Imana Yesu baramwishe. Nsize ko muzi ndimba yaririmwe n'aba ambassadors bavuze ngo wari uri he, ngibiri hehe igihe tuba tugowe. Yishuye ngo ibiri hahandi yariri igihe umwana wayo yabambwa. Niho yari. Niho ibiri nyene hamwe ibica umwana wayihoze. Niho kandi ibiri urukura kubitwa. Kuko Imana ni ama principe si ya mosozi. Yabwiye Yesu, yavuye mu ijambo ngo ati peti ugiye mwisi uzopfa. Yesu yibaza ni blague. Ageze mwisi ageze gupfa gusaba ikigongo ati ehe twaravyumvikanye. Kuje gupfa. Ibintu byo kudapfa nibikunda. Ikinwamere ni iki rero? Bakwice ndakongera inkomezi upfe neza. Procedure yose Imana yagenye kucamwo, naho worira mose uziyuzuye ingunguru tayari utera winjira ikwishira gusunikirayo. Genda ushe. Daniyeli Imana ntigeze imutabara atarahura n'intambwe, ataraziraba gutya ntigeze iza. Babagabo bane Meshaki na Abednego bataragira mu muriro ntibataba, batibutse bazi ko bahiye, ibasamirayo. Wazira abantu bakuze ntibatinya, barazi ko Imana yacu idahemuka ku ijambo ryayo, aho twogera hose yo dusangayo ikadutabara. Rero umwana mu gukura afisi biroroshe cyane, bamuhinga nta bindi. Nuko mupakira injya ukamupakira injya, ukamupakira izindi injya, ukamupakira ukabona akaguru karagororoka, ukabona agumaduka, ukabona ubwanwa bwacu, ukumva uruji rwade, ukongera kandi ugapakira injya, ukongera ugapakira injya, ukabona umwana yabaye umugabo, ukabona yabaye inkumi, ukabona agiye kugira mariage, kakana gatoya karaso. Hari ukuntu bigenda vyirema, ukushiramwe injya birirema byose. Niko n'umwana w'Imana y'ijambo ry'Imana yumva bigenda vyirema nta kuntu abikora. Ukugira ijambo ry'Imana ikusokorora umutwe, kugira ijambo ry'Imana kama miska duga, ni ibintu bigenda vyizana ugasanga uri umuntu w'Imana. Haleluya. Abadaimoni aho ruhunga bakaguhunga, ingwara zakwica ukazica ukazomora, abantu bagutinya watinya bakagutinya kandi usanzwe. Ngira ngarukera ahantu gatowe, je vais toucher quelque part. L'homme et la philosophie birangana. Umuntu n'ingene yiyumvira birangana. Turi kumwe. None umwana kuzi ameze gute? Yiyumvira nka se. Paul avuze ngo twariko tweho dufite ivyimviro vya Kristo. Munyumve ndababwire, kugira dushobore kugwaniza intambara z'ubuzima bidusaba kugira ivyiyumviro vy'Imana. Yohana 8:30 avuga ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzobaha kwidegemvya. Ijambo ry'Imana riduha kumenya ukuri, batarugimantako, badakritikana-ko, ukuri kw'ingene ibintu bikogwa. La philosophie c'est quoi? Ni ijisho umuntu akoresha mu kwita ikintu ciza canke kibi. Ivyiyumviro by'umuntu ni ijisho
umuntu akoresha muganga ati ikibi ni iciza ubikoresha iki ivyiyumviro ufise reka uyu mwaka 2024 ivyiyumviro vy'Imana uko Imana iraba abari kuraba ivyo yita bibi uvyite bibi ivyo yita vyiza uvyite vyiza ivyo yita bikomeye uvyite bikomeye ivyo yita bisuzuguritse uvyite bisuzuguritse uzosa n'Imana. Ijambo ry'Imana riduhereza ukuri. Ndabwira ukuri abantu benshi ntibiyumvira bumva ibihuha. La majorité des gens qui ici ntibiyumvira basuiva trend actualité. Ibigezweho nivyo vyimviro byacu ivyavuzwe muri filime urukundo rw'abakobwa ubudafukamye ngo utere ivi ntiwareheje. Nushaka kugira urwa Yesu Kristo w'i Nazareti utateye ivi ngabaca abana bigisubira kandi abihari kubera iki ni filme iriya kuva aba Mexique n'abahindi baduteye muri televiziyo urukundo rwarahindutse. Utagiye kuri plage bagushe kuri balançoire umusimire ku mugonga guheke mirukanga ku mazi nta rukundo rurimwo. Kera basangira icayi n'ibitumbura kandi barakundana, bandi basangira urwagwa n'ibijumbu kandi barakundana. Ariko abubu ntibishoboka, impossible. Hari ibintu ugomba gukora. Umudamu avyaye udashize mu caga ishugwe kirimwe imivinyu n'ibindi byose ntiyavyaye. Oya, uwo ntiyavyaye. Hari ukundi kuntu bakira umuvyeyi. Iyo ni filme. Ubugiye kuramutsa umuntu akaguhereza umutobe w'imitoki ntiyakwakiriye, ataguhaye numbaza ma milkshake n'ibiki byose batagushiriyemwo ntiyakwakiriye. Utariye pizza muri Amerika fast food ntuteye imbere. Oya, iyo ni filme turaba mu mafilme yo muri Amerika. Bamusohokanya udufite bagenda barajya bafise no kugura bagenda baratora cyubuti aha nabaye mu boss nasirimutse. Iyo ni mu boss ni filme. Mais la parole nous dit la vérité. Bibiliya nihindukira tubwira ukuri. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu mwaka muri 2024 reka uyobogwe n'ijambo ry'Imana usekuyogwa na filme. Jewe sinkicizera abantu. Naravye filme nyinshi cyane mbona abantu bahemukirana, abahungu bahemukira abakobwa. Ninde yakubwiye ubirabe ivyo bintu bikuye he? Zira ni filme, soma ijambo ry'Imana. Ariko ivyamwa mwera yama n'urukundo. Haracyari abasore bakundana, haracyari abakobwa bakundana. Va muri filme uje muri Bibiliya uzobona Imana kwandikiye mu izina rya Yesu. Abantu benshi bari blessé na filme. Zara abakomerekeje. Urukundo rwo muri novela rwisha imitima y'abakobwa n'abahungu. Mwene bashaka kurongora ngo barahemukira hehe wabonye muri filme. Kabiri ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana, strategy z'Imana. Ni nka Imana kubwira ngo 2024 je vais te coacher. Nzojana nawe nje nzokubwinga nubikwemura. Kibazo kije ndushaka kubwinga babikora ahantu vyonda bikemera. Ijambo ry'Imana no guhindura Imana umukoci. Akakubwira ati kora guki kora kandi ukomeze gukora wizeye, gira vision à long terme mu buzima. Kora ikintu uraba kure, tegurira imyaka 10 nucike intege ngo urondere ibintu byihuta. Igituma dufise amasheke mu buzima dukunda fast business, fast food, fast miracle, ibintu byose byihuta, ibitangaza byihuta, amahera yihuta, abana bihuta, abagabo bihuta, imodoka zihuta, ibintu byose byihuta, natwe dupfa twihuse. Fast food, fast death. Konyene nuko tugenda byose birihuta tugapfa twihuse kuko dushaka ivyihuta. N'Imana ngo twese yari tuzi ibaje mwanya yapanze yera kuri Adamu nanje nzi n'abandi tuzovyara ibazi neza tuzi n'ingene nsa. Iyo mwanya yafashe inyiyumvira planifya imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Imana iraba kure cyane, iraraba ikavuga, irashaka ngo nawe uri umwana w'Imana wicaye mu nzu wicaho nyene utanga project imyaka 50 imbere yawe, imyaka 100 imbere yawe. Niko yatubwiye, niko tubaho. Projet devant raba kure, rava mu munsi 3 ba mu mezi 3. Kora ikintu mu myaka 10 kizo kigutunze, mu myaka 20 kizo gikomeye. Ico ge tuzogera kure.
muzungu umwe yavuze ngo ikibazo cy'abanyafrika twego abazungu tubasumbya ngo abanyafrika baraba hafi abazungu bakaraba kure. Niyo mpamvu tuzana abanyabwenge b'abanyafrika tukabafata neza iwacu ko tuzi ko nibemvanta tukabahemba neza, nibapfa bizitirirwa Amerika kuko umuntu azomara imyaka 100 apfuye bizari by'iwacu. Twe turicana umuntu abagita kurima uburozi, umuntu abakirikana dayimoni irenganye imyerera ukayirukana bakaramuteye mahembe bakamwica. Umuntu yikorera igitumbura cyonyine kiryoshe kimwe atarakora n'umukate, ataratangwa kafetariya, ataratangura boulanger, akigerageza gusa mwibarabara kumva wamufunze bamuvunaguye. Kubera iki? Hafi. Ariko biratubwira ngo planifya urabakure. Ni jambo ry'imisi strategy none. Kabiri, haravuze ngo hereza umugabane w'abantu ndwi canke 8 ahantu sishobora kuhibagira. Harahinduye ubuzima ganje. Kuko utazi icago cotera mwisi. Nabe twengegera fois passé dusubiye inyuma gato uyu munsi babomora ibihome byo mwibarabara byarenze bya bomora system. Abantu bose abubatse bararize, banyena amazu bararize, abubatse baranezego. Igihe babomora amazu yirabomora mu barabara system ya bomora warenza metero zo kubarabara. Ababomorewe bararize, abubaka baranezerewe. Hateye coronavirus, abatayeri baracelebrate oye agafuka munwa bo bariko barahesagirwa n'Imana bati haleluya. Imana yabagi nukuva ngiza kubona uri umutayeri kiragi corona ye kugusigira amahera yaragutwaye abandi yarabasigiye. Birivuga ngo investisa ahantu kuko ntuzi munsi cyago charge kizoza muri transport, kizoza muri agriculture, kizoza muri santé, kizoza muri education, nta uzi injira hose reko ni cyakubita hamwe usigarane 5. Ubusubwenge bw'Imana none ibingaha muri Bibiliya urambwiye ni wasoma Bibiliya yose uzokura ubwenge mu mwana gutu uzosubye ubwenge mwarimu. Yesu nashimwe. Umva ikindi ababwira biba imbuto zawe mu gitondo mu gatandatu kandi ku mugoroba ntupfunya amaboko kuko utazi bizokunda ko byoba ari ibi canke biri. Umva sheze impanuro za Bibiliya. Iyi ni Bibiliya sindiko navuga. Bibi kora mu gitondo, entrepreneur matin, wa entrepreneur muri février, wa entrepreneur muri mars, kuko utazi ko azokunda muri janvier canke byo muri mars. Mani majambo gerageza ibintu byose, komeza kugerageza nucika intege nivyo nurisira ikizokunda, ariko ni wagerageza ico turisire ni kimwe nuko impera n'imperuka bizokunda. Haleluya. Bibiri kirakubwira ati mwane wanje wowe utakiri umwana, samuraga wanje naguhaye imigambi, naguhaye vision, gerageza mu kwa mbere byanse, mu kwa kabiri wongera kandi ugerageze, mu kwa gatatu bandanya ukutazi ibizokunda kwa ivyo wakoze muri janvier cyangwa muri février. Tanga CV yawe mu entreprise ijana byanse shikira 1000 byanse gira 10000 byanse gira 100000 ukutazi zo guhamagara ko ari ya nyuma canke ya mbere. Uko ariko abantu bahora bahamagagwa bari hebuye societe bashizemo dossier 5 ans après Imana ikabibuka bagahamagagwa kubera iki ils ont essayé. Ça c'est la Bible. Dandaza produit yawe kubana 100 byanse 1000 byanse 5000 byanse fata decision ko bukeye cyakuri portail uzobura umukiriya. Ko mudakomye amaje ndabeshe cyamvuze ukuri. Umwasi w'ubucuruzi nugutinya kwegera umukiriya. Nta muntu atinya dandaza biteze. Nugugena ukagutuka ukavuga ati merci beaucoup. Ça fait partie du travail. J'encaisse. Turi kumwe. Abagabo mu kwiza ntibinyegeza abakizi bakora business ku misozi y'amasengesho. Ndumva je ndibaza ko ari inyatsi n'ukuri pasteur. Ndibaza ko ari inyatsi mvuriza vure mgeregeje inshuro 5 inyatsi zira. Bibiri vuze ngo biba mu gitondo nuko umugora ntupfunya amaboko. Kuko utazi akanda gakunda ntuzi ngere ntuzaho bizoca. Gerageza rero 2024 upfumuge societe 30 ngo ugerageza. Reka kurindira Imana uryamye irindire kwibarabara. Ni imodoka niziza muri shambe zija kwibarabara. Haleluya. Amahigo y'abahungu ari muku abahungu bari nga amahigo y'abahungu ari he mukuyerera. Amahigo y'abahungu umuhungu wese aguma mu nzu uze mukubite nta amahigo asanga umuhungu mu nzu nukuyerera.
ushomereye no gutembera imodoka ituri kipini iruhande yawe ukayikuramwe igashamo yindi baragwayo kujya. Amahirwe y'umuhungu n'umukuyerera. Haleluya. Abasore mu CLG bisobanukiwe barava mu nzu batera amabarabara y'Ibujumbura maze barimo amahirwe. Ndavuga nawe ubwinusha ugende ku isoko ubwo mutemberayo bazobura uwo batuma abakarani bose bikoreye imizigo nawe wikorere. Ati ako shari sawa none nafasha kantu nterurira kuko uri ahantu bariko barasaba abantu bakeneye kubikora. Nta umwira ntazo kurondera bikiratubye nuko ikiratubgerereka sije niko interpreta Salomo ariko aratubye ngene tubaho muri 2024 no kuva mu nzu tuja mwibarabara amahigo yacu ari mu kuyerera. Abarundi bavuga akanyoni katagurutse nikamenya obwezi mbera kubwire niba aho uri biteza ahandi burezi niba ukora biteza ahandi birezi rero yerera uhure navyo genda sima kumenya niyo ugiye oya soka mu nzu uzobimenya uko uratambuka mu byanse kandi abagabo ariko bati abagabo baravyuka mu nzu batazi bagiye gukura injya kandi bakazitahana. Haleluya. Ukuntu nezero uyu munsi ni hatari. Yesu nashimye. Mbirabwira ikindi nkuko utazi inzira y'umuyaga yariyo kandi nkuko utazi ingene amagufa kurira mu nda y'utwaye inda kuri kudashobora utazi ikogwa c'Imana ugira byose. Hejo bavuga ngo ugendeza umuyaga ntazobiba kandi witegeza ibicu ntazokwimbura. Bisigura iki? Bari abantu bavuga ngo munyumvize mu ndabi sintinya mu ndabi. Amadolari kuna gitoro byose byaheze bariko baragendereza iki umuyaga. Ati none ko tamahirwe hari ha muntu yokora tugire guke. Andi muri Bibiliya abantu b'Imana usijewe ni Salomo nuko gusa yapfuye yakuza kubibwirira. Bivuga ngo ugendereza umuyaga hazobiba. Ukeneye moment favorable opportunity byizanye uwo nibikunda biriki tubwira gute abana b'Imana babikora mu kwizera shozwa byose na Kristo amuhereza inkomezi. Isaka biba mu bugaragwa maze yimura incuro 100 turagerageza mu bugaragwa turabikora mu bugaragwa turarondera mu bugaragwa tugakora mu bugaragwa ko twizeye ko Imana yacu ari Imana ihindura ubugaragwa ahantu hasendanisha amazi. Ndabashoke gatoyi. Yesu nashimwe. Ako sashaka kubivuga. Gusa nagira umuntu ababara. N'utuntu dusanzwe two mu buzima. Yesu nashimwe. Nta gihe na kimwe badakora business. Oya. Iyo byanse ko ibicuruzwa bigurishwa, amawenje agurisha abantu. Iyo byanse ko ibicuruzwa bigurishwa, abantu bato bakora kimigambi. Uze muraba ahantu hose uraza amafaranga yo kugenda muri Palestine. Uraza amaya kagenda muri Ukraine kuko babishe. Nukuvuga yuko dans toutes les économies zose zibaho ku isi ko zogenda kose still abantu baguma bajya kandi baguma bagura. Ndagusenga ngo Imana igukure mu ubwoba ahubwo ikubwiye ati ni gihe cyo kubiba. Na utazi ibintu bizimbuka birava ngo ugendeza umuyaga ntazobiba. Ijambo ry'Imana niki? N'ubwenge turi kumwe. Ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana kandi uwikoreye ko biramuhezagira. Muze mwige histoire entreprise yose yashinzwe mu bihe bigoye. Muze muraba abantu bose mwemera ko bakomeye mu gihe kigoye. Igihe cy'ubugaragwa nico kirema aba champion. Igihe cy'ingorane nico kivyara aba leader. Igihe cy'ubukene nico kivyara abatunzi. Igihe cy'umubabaro nico kivyara abacunguzi. Ibihe bigoye bizana abagabo bakomeye bakazana ibihe byoroshe bikazana abagabo boroshe, abantu boroshe bakazana ibihe bigoye. Ndasubiramo, ibihe bikomeye bibyara abagabo kuko udakomeye mwice gucupfa. Ibihe bikomeye bibyara abagabo bakomeye bakazana ibihe byiza bikazana abagabo boroshe bakazana ibihe bigoye. Niyo mpamvu Imana yakwizeye kuba uri muri iki gihe irabona ko uri umugabo akomeye, irabona ukomeye. Niyo mpamvu yakuzaniye ibibazo. Niyo mpamvu ugomba kubyakira njewe ndi umutwe sindi umurizo, ndi uw'imbere sindi uw'inyuma. No muri ibi bihe nyene ngiye guhaguruka n'udasanzwe mu izina rya Yesu. Aba sportif bose babantrenesha umubabaro,
abasirikare bose babantrenesha umubabaro, abanyeshure bose babantrenesha devoir na examen navyo birarusha buguma beja kwiga, abacuruzi bose babantrenesha stress zakazi. Ikintu cyose gikomeye kivyagwa n'umubabaro. Umugore agiye kubyara ibise biramujya, nta muntu umwe yakomeye atababaye. Umubare yuje ucumenya ngo umwana ari karasohoka, ari kwaraza, yamaze gutera, ari karaza, ari position. Niba uri mu mubabaro, igihe kirageze ngo umwana avuke, igihe kirageze ibintu bihaguruke, yageze ibintu bigaragare. Niba kuraca muri douleur, ari bisohoka muri douleur, umuriro uhingura izahabu, uri kurababara, birashoboka. Haleluya. Ijambo rikora kubwira ngo nurire, ndikunda guhingura. Hey, haleluya. Uburyo bwa kabiri umwana akura. Umwana akuzwa n'ubucutagirana n'umuvyeyi. Kubera iki? Indya zonyene ntizokwasira ubuzima bw'umwana. Haleluya. Umwana aragwara, umwana arababara, umwana agira ikibazo kigoye kumuyakimenya, bikeneye umuntu amwitaho, amuba hafi. Yesu nashimwe. Kandi umwana agwaye ntibabimenye, biri developer bikamwica. Bisaba umuntu amwitaho. Imana nayo yaduhaye mpemu yera ngo atubere umuvyeyi. Tugendane, uzokomereka, uzizera ibintu ntibishike, ukomereke. Uzogerageza ibintu bihombe, ukomereke. Uzokoresha amahera y'abantu uzi ngo birakunda, wabibezezerane bihambe. Bimaze gomba kwirukanga inyuma ngo umwese kuburi yuhungira. Ninde azogutabara mpemu yera? Ninde azogufata uko mpemu yera? Uzogerarura sijyo shirangije hombe utazi ngene bibaye, uwo muntu agende canka wo gende, bipfe canka gware canka apfe. Ngunda kubwira bamwe abakizwa mu Yesu nashimwe tugere guke. Muvaneho bya bintu byo kwibwira ngo ndavyiyumvise ntibizokunda. Ngaha kwisi nta kimwe kidakunda. Ngaha kwisi nta kimwe kidakunda. Kwisi ibintu byose birakunda. Haleluya. Yesu nashimwe. Sinje kubatera ubwo mugabo twanka kwemera ukuri. Turi emotionnel tubaye umwana mutoyi nyina aramuvyara agacapfa kandi bigakunda. Umugabo umunyabwenge aragera ku kazi akamugara akagutaha visi akamenya akamuga biraryame kandi bigakunda. Bigakunda nyina akaguma ryame kandi ntapfe. Bigakunda. Ideni rikomeye bafashe muri banka shizenzu yawe urayajana gahomba kandi bigakunda. Ugahomba kandi umuhungu mwakunanye imyaka 6 aragenda kandi bigakunda. Umwana wavyageze arapfa kandi bigakunda. Niyo mpamvu dukeneye kubana n'Imana. Kwisi nta mahoro ahari. Kwisi nta hantu uvuga ngo nari nyegeje. Ni muri Yesu twinyegeza. Ni mu Mana twinyegeza. Wowe undi yakubwiye ngazo gufata ukuboko, agufasha ukuboko imyaka 6 araguheba kandi bigakunda. Bigakunda kibaza ngo none yabihevye nyene riro bwanduke nazogaruka byakuze. Mu bintu byankishije ndemera reality. Siunda ko reality iri ngaho gwana nayo mugabo yemere kihari. Ibikomere biva kuki? Nuko abantu batabera ibintu byabaye. Ko bitaba kandi byabaye. Ndiyemere ko kandi byabaye none abamevye baguhevye nyene. Aha yapfuye uvuye kumuhamba Mosherami yapfuye. Kandi ugomba kubandanya ubaho ukitunga, ukiga amashuri, ukagira umuryango kandi ukawutunga atabikomere ufise. Utegereza kujabuka wo hanu gakira ukegera imati ma nk'isi gikomere nabara umutima nahuye n'ingorane ariko uracari Imana y'ibihe, uri Imana ikiza, uri Imana ikiza ibikomere ndi imbere yawe. Naho byabaye uracariho, uracari Imana, uracatabara, uracakiza. Naho kontra yaheze ari izindi kontra, n'akazi kaheze ari ubundi buzima. Naho ngwaye ndashobora gukira. Reka kuhera mu bikomere, egera Imana igukize. 2024 sohoka ngo nibyabaye, emera ko byabaye, wegera Imana kwereka iyindi nzira. Zofata amasaha menshi kuvuga ibi bintu. Ndabizi ko ari umuntu acene babaratiki cyarankomerekeje, ariko sije nateje ibibazo natwe twahuye navyo. Membeje je ndakunda kuvuga kuri c'est la réalité. Ibibazo biraza, nejo bizoza, negejo nivyo tuteze bizoza. Turi mwisi turacari mu ntambara, ariko muhumwe ndatsinze umugwanizi. Natsinze isi, ariko mu isi aracari intambara. None ntibazompamba, nzopfa bampambe nawe bazoguhamba, nawe utavyemera tuzoguhamba. Nanje bazompamba. Tuvya tutavyemese tunirete kiela. Sokuru nawe yari umuntu na papa yari umuntu ariko barapfuye.
natwe tuzotaha. Then twitegure twumye ko tubeko tuzopfa, tuonka bazopfa, dutinye Imana, dukunda Imana, tubeho tuzi ko tumunsi tuzova kuri iyi si. Muze dufatane n'Imana nidapfa, nitagenda, nitaturambigwa, nitaduta, nitaturekura. Ninayidukomeza yabo dukunda bagiye, nidukomeza ibyo dukunda byagiye, nidukomeza abantu badutaye, nidukomeza ibintu byadutaye, ikatuvyura, ikatubwira ati mwane wanje nzongera nakuvyure, nzongera nagukomeze, nzogushira hejuru. Ni Imana ibikora. Ngenda aho ndemesha n'umuntu afise iki gikomere, afise ibintu byamubabaje ataremera, inyuma yavyo hariho Imana. Kandi Imana izoguhoza amarira, iguhindurire. Kandi ivyakabiri bizoba vyiza gusumba ivya mbere. Mugo akira ko byaheze ivya mbere, wakira ivyakabiri Imana igiye kuzana. Imana ibwiye Yosuwa ngo Yosuwa, umusavyi wanje Mose nanje ndabizi yapfuye. Umunsi Mose yapfa, mumbabarire, turi mu miryango. Hari igihe umuntu mu muryango apfa, akaba ari we yaripiriye, yari inkingi. Apfuye, mukabona ko umuryango wose upfuye. Mose nawe yarapfuye muri Israeli, babona ko n'Imana ipfuye. But ninde muntu azongera kubwira ikiyaga cyo mu kubiri? Ninde muntu azodutungira mu bugaragwa? Tuzinjira guti Kanani, Mose yapfuye, kitangura kurira uko nanje norira, nawe ukarira, bararira. Imana mukwisha mubwiye ati Mose, je suis déjà informé et c'est moi-même qui l'a tué, ni je namwiyiciye. Mose ndazi ko yapfuye virgule, ariko rero haguruka. Haleluya, ujabukanira ihanga ryose. Prends la responsabilité. Imana ikirakubwira ngo naho bariya bagiye, ni wowe ngiye gukoresha, ni wowe ngiye kujana nawe. Niko ndabwira mu muryango hagiye ukomeye, ni wowe Imana igiye guhindura gihoza cyo muryango wawe, ni wowe Imana igiye gukoresha. Haleluya, ndashaka abantu bizera Imana. Imana ikirakubwiye ngo je suis informé, mwane wanje aho maze imyaka kurira, ndabizi ko byagiye, muganda ufite inkuru 2024 ngiye kuguha igikoresho gikomeye, ngiye kugukoresha iby'ubutwari. Ibyo nakoranye nabo ngiye kubikorana nawe, ibyo nakoranye n'abajya bagiye nzobikorana nawe. Umurereka kurira, hapfuye umuntu ntihagiye Imana. Kaneki ibintu by'abapfa n'abasigara batege umuntu anyanka, katugende ku ndababwira ikintu kimwe. Uyu mwaka mureke dusenge, mureke tugende muhiri wacu dusenge, mureke dufate ibihe dusenge, twegera Imana. Haleluya, Yesu nashimwe. Amen. Kandi wasomera iyi verse Luka 22. Oh haleluya, thank you Jesus. Kabashita labaye kosoto yabakalabashi. Oh haleluya. Luka 22 umurongo wa 3 na dore kuri 40. Hava ngo ashitse aho hantu arabara ati nimusenga kugira ngo ntimuje mosha mabi. Atandukana nabo ashika nk'hotegwa ibuye, arafukama arasenga ati data asanga ubigomba kuri iki gikombe kindengana, ariko niba uko jewe ngomba yamari uko wogomba. 43 no shaka umareka aramwiyereka avuye mu ijuru amutera intege. Ngiki kimaro cy'igicaniro cyo muhira, igicaniro cyo muhira. Papa mama muhiri wanyu, musore nkumi, hajyuba hubaka igicaniro cy'Imana, hubaka igicaniro cy'Imana, ubaka ubuzima bw'amasengesho. Birivuga ngo niwadende ukiwa ku munsi w'amagorwa, inkomezi zawe zizoba zari nkeyi. Umunsi umwe amagorwa azoza, reka dusange dukomejwe n'igicaniro cy'Imana. Ndashaka niba wubatse urugo, we n'uwo mwubakanye, hajya muhira buri joro, fatana amaboko, muhamagara Imana muhiri wanyu, mwubake igicaniro cy'Imana, musenge. Abasatanisi aho bageze bashira igicaniro, bahatera ibintu mu muryango, bashira ibintu mu nzu, ngabadayimoni babacungerere. Ariko twe abana b'Imana twibwira ngo Imana izoturinda ataga igicaniro twubatse. Ubaka igicaniro cy'Imana, musore ubaka igicaniro hajya uryama, nkumi ubaka igicaniro, directeur general ubaka igicaniro, wa mukozi ubaka igicaniro, entrepreneur ubaka igicaniro. Ha usenga kina, gusenga n'ubuzima. Iyo twegera Imana dusenga, tubana n'Imana, biturinda intambara, biduhereza inkomezi, biduha ubwenge. Ijambo riravuga ngo nta kizoba nibi yakabanga abasavyi banje bamborogera ku murango no mwijoro.
nta kizoba. Umva isezerano Imana iguhaye muri 2024, nta kizoba. Imana itakwibiye akabanga. Nta kizoba mu muryango wawe, nta kizoba mu kazi kawe, nta kizoba mu nshuti zawe, nta kizoba mu wo mubana. Imana itakwibiye akabanga, idaciye mu ndoto izotuma umuntu, idatumye umuntu uzovyiyumvamwo. Imana izokoresha inzira zose nk'umusavyi wayo amenye ibigiye kuba. Shakebala yasika elabasha, yaradusezeraniye ko ari kumwe natwe no mu ntambara, ari kumwe natwe. Uyu mwaka nabwiye ko message naho ndiko ndigisha yafise dimension prophétique, ndiko nakubwira comment tu vas vivre 2024. Ivyo ushaka gukora, tegura umwaka wawe, usenga Imana. Navuze kare mu gitondo, ndi umuntu nkunda ko observe. Kubera iki? Aho umugabo yageze akanyerera n'ubundi yagera akanyerera, abagabo bose ni bamwe kiretse Imana igufasha ukuboko. Niyo mpamvu abagabo bose ari abakandida bagasha kuretse Imana ibarinze. Nta mugabo twe ngunda afunze ko nuzigiye uzofungirwa. C'est vrai. Nubwo atamukobwa twenga umuvyeyi ashaka kugira ngo nawe uzovyarasha, you will feel, uzovyumva. Nasanze abantu bose basenga, umuntu adasenga ntabura amanyanga. Ndabivuze ndi kuri kamera, umuntu adasenga ntabura amanyanga. Kamera muntu gakunda amanyanga, dufise intege nke. Urakizwa ukamara imyaka 50 ukijijwe kuwa 50 ugasambana, zagenze gute? Habanje kuzima igicaniro. Nitwabibonye mu gicaniro ndisuye ko cazimye. Iyo umuntu asenga, haleluya, imbere ko amaheraza, imbere ko ibintu biza, Imana imuhereza nature yayo, imuhereza karakteri, iramukora indani, kamuha kwihangana, kamuha amahoro. Hari ibintu gusenga gukora bitagaragara hanze, bibi indani bitugeza ku masezerano, naho bitaboneka nivyo bidutwara. Niyo mpamvu tujana masezerano y'Imana. Haleluya. Kuba umwizigirwa n'umutahi, kuba integre n'umutahi, kuba integre n'umutahi. Kandi integrite niba atamana irimwo, l'homme est créé mu buryo ahemuka. Haleluya, haleluya. Kugira urukundo n'umutahi. Nibisuma byose iyo bivuye kwiba bikene umuntu atiba. Iyo biva bikagera ibisuma byose bivuye kwiba bikene umuntu atiba, abicungira amahera. Abicanyi bose bavuye kwica bakene umuntu abakunda. Bahejeje kwica bashaka n'abambaye neza bati mubwiye turaberewe disa, araryoherwa naho yica. Kose bakeneye urukundo. Chaque être humain a besoin d'être aimé. Nturaronka amafaranga mugabo ufise urukundo, ufise umutahi. Ubwo rukundo ruzoguhuza n'umuntu, uwo muntu aguhereza ibintu. Ufise integrity abantu bazoguhererekanya. Shaka umwizigirwa, shaka umwizigirwa, shaka umwizigirwa. Bavuga tumwizigirwa turamuzi n'umwe ni naka, baguhamagara wiryamye muhira utazi ugiye kubikorera. Umuntu agutelefone ati je ndakuzi muri CLG na utanzi, barakumbwiye kuri umwizigirwa, none ahantu nkora bakeneye umwizigirwa. Ndagusavye uze ndaguhuza n'umuntu. Haleluya. Gusenga biratwubaka. Iyo udasenga ntushaka gukoreshwa n'Imana, umunsi umuzoga mu maskandari. Shaka utwunyegere gute? Nababwira Fabas, ikintu gihari kirafatwa. Ikintu gihari shaka ukinyegeze. N'amabanga mu Isaiah turayafise mu bitabo, naho kwa Papa Vatikano turayafise. Nta kintu kinyegera imyaka yose kiragaragara, kandi kidahari ntigifatwa. Niyo ubashaka ntigifatwa. Niyo mpamvu nitwegera Imana, Imana yadukora indani. 2024 tukena dukogo ndani n'Imana itweze, iduhindura, idutunganya. Mana we, gusenga biduha ubushobozi. Haleluya. Tugere guke. Hari ikintu twita les barrières invisibles. Les barrières invisibles. Hari ibintu bizibira umuntu kandi bitaboneka. Haleluya. Turi mu isi y'ibicaniro. Hari abana bavutse bamaze kuba sacrifier. Mu miryango babatanze ngo ntibagice bavamo, bigakorwa bataravuka. Hari abantu barozwe. Hari abantu bavuka n'indebilité quelconque. Hari abavuka n'ibintu kanaka batazi.
hari abantu bararota, hari abantu babura ingufu, hari abantu bafise urwango rutava mu nzigo, ruva mu mpemu yabateye urwango, hari abantu batanezerwa. Ivyo bintu nta bwenge ngo bikemura. Woshaka kumusikoraga akaguha ibintu byose ukavuga bikanka basuka ikibazo cyo mu mpemu. But when you pray, you tange gusenga, ibicaniro birasambuka, maze umuntu atabimaze ugaseseka, ivyo bashizeho bigaseseka, byo mu miryango bigaseseka, ibintu bigatanga kwiyugurura. Iyo dusenga turabriza les barrières invisibles. On commence à voir dans l'esprit ivyo abantu batabona tukabibona, ukamenya ibyabaye sokuruza bataraba, ukabimenya habaye ibi, umuryango ugakira. Ndagusengera uyu mwaka ikijo cyakunyegeje 2023 kize ku mugaga 2024 mu izina rya Yesu. Ugihamagara Imana, amaso yawe yuguruke mu izina rya Yesu, amatwi yawe yuguruke mu izina rya Yesu. Umenye kandi umenye, mu muryango wawe bimenye, nibakenera akamenyi basi wawe mu izina rya Yesu, bamenye amabanga y'Imana. Birashoboka n'umugabane w'abana b'Imana kumva no kwereka biva ku Mana. Abi Philippi 2:5. On avance très bien. Deux 5. Haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Ubona aho yarasanga ishusho y'Imana, ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana ikinco kumirako, ariko yisiga ubusa yakishusho y'umushumba, acikusa n'abantu, kandi aboneza afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu ku musaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirenga yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru, ayivyo ku isi, n'ayivyo kuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo beheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amen. Principe ya gatatu yo ku mwana ganza ni sacrifice. Yamugeza ngo sacrifice. Sacrifice. Umuntu wese ndabwira, umwana yamaze gukura, umuntu amaze gukura, Yesu nashimwe. Abagabo barara baganya bagaramye, abana bakagona basinziriye. Bo bitsinda ntumba zina bane bakugarama. Abagabo baragarama kubera kugwana, sacrifice. Abakuze bari sacrifice, abana bakiryoherererwa. Ikintu cyerekana ko maze gukura ni gusohoka muri nawe Mana please, none ubikora none nanje urankunda, do it by the grace. Nta kibazo Mana, bimpaye amahoro. Nukuri je bimpaye amahoro, bimpaye amahoro, bimpaye amahoro. Uyu mwaka 2020 nabwiye ndiko ndavuga muri kote yo kwigisha mugabo, kandi ndakwara une dimension, ndafite dimension prophétique niko ndavuga ku bantu bashaka kuvyakira dimanche le 31 décembre. Tuzora mufisi ntahe mu izina rya Yesu. Ibintu twavyaplika tukabitwara bizovyara intahe. Ni ikihe kintu witeguye gusakrifya muri 2024? Guheba, kwica no guhamba. Abanyeshuri biza amashuri hari abarara twabita ndibagiye amazina twabita, bakunda kuvyuka mu ijoro bakarara biga abandi baryamye, bisakrifya ngo baronke amanota. Abasirikare barara bahagaze, twe turara dusinziriye ngo turonke security. Abaganga badasinzira ngo twe tukire batuvure. Nawo ubwawe urara uhagaze mu muryango umere neza. Twama twisakrifya. Nta kintu kiza kwagusa, nta kintu civyara, nta kintu cizana, nta kintu cigaragaza. Iyo ni comprehension y'abantu baba mature. Naho Imana yabisezeranye nivyikora, birakeneye no sacrifice, birakeneye abantu bari prêt à payer le prix, birakeneye abantu bemera guca mu processus umuriro w'Imana. Ugimati Imana ndahari uyu mwaka singiye kuba ngo ndi umwana ngumandira Mana, niho bikora Mana. Ega nanje ndi umwana wawe, ni nkuko Samuel yari umwana wawe, nanje ndi umwana wawe nkuko Paulo yari umwana wawe. None ntumbone Amana, none ko ndagukunda, itegereze mu mutima nduguruye gucyaraba, ni vyiza. Ariko kandi Imana ikakubwira ngo kura, abana mpereza responsibility, bemera gutanga ikiguzi. Ngo Yesu naho yarangana n'Imana, naho yarafise stature y'Imana, naho yarafise le droit yo guhofiza kuza, ngo yaravyiyambuye azambera nk'abantu aba obeyisa agera ku rupfu. Ngo nico catumye Imana imukuhona de gloire, imuizina riruta yandi. Niba tugiye kuba parfait, Imana ikiragusaba le prix à payer. Niba ukeneye percer muri finance, Imana ikiragusaba le prix à payer.
pri yo kweparnya. Haleluya. Pri yo guplanifya. Hari ibintu Imana kirakubwira ati wansabye gutera imbere, nanje ari byo ndagusaba. Wansabye inshuti, hari ibyo ndagusaba. Wansabye amavuta y'amhemu yera muhungu wanje, hari ibyo ndagusaba. Wansabye kuba umurideri, nanje hari ibyo ndagusaba. Uheba kugira ngo ndaguhereze icyo ushaka. Kandi nasiguye ko twese tugiye sacrifice twese. Ndabakaruro kari très simple. Facile. 1 plus 1 égale 2. Iyo wanse gukora ukaguma uryamye, ubugize sacrifice yakazoza kawe. Uri imitiro ukimbura ingonera. So rero uryamye ntukore umenga ntiwagize sacrifice, oya wayigize, wadandaje kazoza kawe. Esau yadandaje kuba samuragwa mu kurya ibiharage. That's good. Yagize sacrifice, bravo. Uraona jewe abantu bose barankana je ngomba kuba ndi jenyine. That's good. Umunsi wapfishije, umunsi wagwaje, umunsi wagowe uzobishira wenyene. Hazo ari sacrifice kwa ntuzobabara. Uzoruha umene ku mutwe ugware uburuhe, iyo ni sacrifice. Hama ni wihanganira nababwiye ikintu kimwe. Nkunda kubwira abantu, nta teko na rimwe rihari yuko mera nk'uko umeze, ko nawe ntumeze nk'uko umeze. Haleluya. Nta tegeko na rimwe rihari yuko jemera nk'uko umeze, umuntu ameze nk'uko nshaka, nawe ntumeze nk'uko nshaka. Tugomba kubana tutameze cyo kimwe. Ugomba kuvyemera ko tubana meze ukunyene meze, uko nawe nyene ntumeze nk'uko meze. Jesi ndagusa ngo urumva ngujye umuntu ng'ukuntu umeze ngujevira ngo ntameze nk'uko nshaka. Sawa. None wowe umuntu ninde wundi ari photocopy yawe? Tugomba gutanga ikiguzi 2024. Haleluya. Cyo kwihangana amadefo yabo dukunda. Tukayemera. Bati ndamukunda afise n'ibidefo navyo navyakiriye. Turabana navyo. Kuko nanje n'ivyi wanje yaravyakiriye babana navyo. Simvuze ko tudahinduka. Muga hari abantu bari trop exige abo menga bavukiye mu ijuru. Oya, wowe ni uvuga witonze, nanje nkamvuga cyane, nkunda bavuga cyane. Wankoreye ikosa deje. Wankoreye ikosa ko je nshaka gutera inkuru nawe urahoze. Ukura nsanga mpore kandi je ushaka bavuga. Mais l'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? No kwihanganirana. Urukundo sama emotion ibintu biguma bibira mu mutima. Bira bintu bibira birazima. Ni decision. Kuvuga ngo ndi kumwe nawe ico vyegenda kose ndi kumwe nawe mafu. Haleluya. Bari abantu burya ni beza naho wabanse. Uzobimenya undi munsi umuntu wese afite igihande ciza na kibi. Wese nabajya mwemera ngo ni beza bafite igihande kibi uratebana na urabi. Uragenda mu bane gusa amezi 3 uzokumigwa. Uravye uko umuntu ari mubi uzokumigwa. Ubona sa neza gana mu bantu uzosanga ndasashe igitanda kana soka yambaye neza ko mutwenga mbese turi realite on dirait qu'on est au ciel turi ngaha kwisi, which means 2024 tugomba kwiga kwihanganiranira muri difference zacu. Ukeneye abantu ni wabirukana nabo, bravo, uzokwigwanisha ibibazo wenyene, tu vas sacrifier aussi ton temps. Ni wanga kuziganya, that's good. Ukayageza ukayamara, bravo. Umunsi w'ingorane uzogogwa. Ni wayaziganya birajyana, hose birajyana, bijyane neza rero. Haleluya. Haleluya. Mbabare mvuga kaka reka tugene boro Yesu nashimwe. Twenda bekobera twama twisacrifice amesheza twaba mu sacrifice gusa bamwe ntibazemera tuzirimwo. Niyo mpamvu niba ari ikintu ciza wokora gikore ntaco kizokugira. Nubundi uhora ubabara kandi warabimenyereye. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yabwiye Abrahamu ngo mpereza. Ndabwiye ikintu kimwe mu byeke sacrifice rero. Iyo mvuze gutyo banacomva ngo ngingiye kumara imyaka 10 nisonzesheje eka hari abantu nk'abadamu nkunda kuvuga amafungo y'abadamu n'abagabo ntasa. Abadamu bari mu buryo badasonza cyane. Mudamu ashaka gukora amafungo y'iminsi 7 kana ngomatamu kaje no ku kazi. Twebwe ye baba we. Wumva umuyaga uca ahantu hose ugiye guhwera. Kwano umudamu ararengana go kumengo rafisi intege pastor muvuga butumwe wamaze gucika intege bodo nature bifite amagrese abagendana na Imana yabahaye niyo sonza n'ubundi bagomba toragura utuntu twe turapfa
mugabo uwo mudamu niwa mwaka WhatsApp ye baba we utoye telefone yiwe intambara ya gatatu y'isi yose muya harapfuye televiziyo ipfe WhatsApp ipfe ubi mwaka gusa umunsi umwe usanga yabyimbye kubera iki ikintu akunda yotuma yisonzesha akaheba WhatsApp. Rero sacrifice heba WhatsApp kuko kwisonzesha kuri wese sacrifice. Haleluya haleluya haleluya. Hari abantu bakunda kubegwa cyane. Imana ikubwiye ati tanga impuzu mwa impuzu no muhama yakaja kwigurira impuzu zanje. Oya no ndakunda Imana nkunda n'abantu impuzu niguriye jewe ni style yanje nayo. Imana ikikubwiye ngo tanga impuzu kire sacrifice. Sacrifice iratandukanye bitegwa naho umutima wacu uhengamiye. Vuga ngo aho umutima uhengamiye aho niho Imana ishaka, aho niho Imana ishaka. Ukunda kujya bon appétit bonjour haleluya kikubwiye ati sonzesha mwetera twisondesha tugiye muri sortie ugasanga batetse inkoko avuga ati Imana kuri kw'Imana kiguze cyo wayikiri double ngira kwisonzesha sibe n'inkoko uyu munsi nzokuri hejo nzogira double mugabo iyi nkoko je vais manger oya ubugari n'inkoko je nzokora seke ejo mugabo uyu munsi ndawuriye iyi nkoko nayi. Imana ikivuga toya sacrifice hebi yo nkoko mbone kunkunda. Nabajije abantu abasi ikibazo gisanzwe mwari muzi yuko comfort y'umuntu imutera kugira limite cyane za sacrifice. Ndabakarorero ubu ndakubwiye nti genda umara iminsi 5 urara hasi ku tapi chuti urakwije mutwe imbavu edayera siyanse irava kwisima harakanye turagwara imisonga uwo byiba byose akabitwara ni worara hasi. Oya twumvikane ni worara hasi kandi wose ngatana umusonga wagize muga kuko ufise comfort y'igitanda kuryama hasi sacrifice. Kera abize kaminuza y'u Burundi kwiga zitari nyinshi kwiri gutariye no kuri bourse y'amafaranga wari bwafi hakuye umunsi bon quand même on a besoin de manger parce qu'on a besoin de l'énergie à calories oui quand même twarize quand même ibyo bintu kumavuga sivyo pas de sens wo gukenesha akakwambura amafaranga n'ivyo kurakora niwo kuri gutariye wopfa. Voilà comment l'homme est. Iyo umuntu agaze muri statut kanaka acha kuzana amateori yiwe sacrifice wevye umunsi umwe wo kujya ndi wopfa. Ubugeze ku masekoshi 200 ku birato 30 kandi bravo Imana ishimiko yabiguhaye ariko kera warambara kimwe kandi ukagenda neza. Imana ikubwiye ati hezagize umuntu ikirato birakuremera kandi kera wambara kimwe ugakwigo none 29 ntibigukwira. Muri 30 kuyemo kimwe gasikana na 29 n'umutwaro mugo kero gifise kimwe ni imonda ni ya Yesu na burudika ko nta kundi wari kugena muri ndani ya Yesu gusa uko ndani y'amafaranga hari haranse. None uyu munsi amahera yaranse byanse kutanga ishati byanse kutanga ipantaro byanse kutanga ikoti. Uri umwana w'Imana mwene so muragendana agenda yambaye ubusa uwo mubwe ngo uramusengera oya injira muri garde-robe 2024 we sacrifice tanga icyo ukunda mu izina rya Yesu maze Imana ikugirire neza. Ndabwire ahantu nakuye uyu mutima wo gutanga binyibutsa ko ibyo mfise ntabimerita. Hari abantu bavuga ngo bafise ubwenge. Muraza abantu basariye mu Burusiya ingene bangana murabazi basariye mu Burusiya bagusumbye ubwenge. Urabaza bapfuye mwigana mu ishuri baba bambere wa 200 urabazi. Uraza abana bagusumbye mu ishuri bari ruguru ko nyugwagu urabazi. Urukuravuga ngo ufise ubwenge bwaheye n'ubuntu bw'Imana bwaguhaye ibyo ufise nawe byibuke wibuka abandi mu izina rya Yesu. Sacrifice-toi.
hari ibintu tugomba guheba kugira ngo Imana tuyibone. Birivuga ngo urukundo muzogiranira niko zokweka ko muri abana b'Imana. Sakrisha umwanya wawe. Uri busy, urabona ndi busy n'akazi, très occupé, sollicité, barandondera, les experts, les riches, les leaders nationaux. Urabibona nawe unyihanganira, position fise is quite impossible, ntibishoboka. Urabona nyine nta minota n'itanu y'Imana, n'ukuri kw'Imana, I'm telling you, ndakubwije ukuri, that's good. Nivyo kera ukiri hahandi ninde yagukuyeyo? Dawidi yabwiye umugore wiwe ngo nibutse Imana ko yafashe ubwami bwa mburaso irabumpereza, bituma mpimbaza Imana umutamana wanje uratemba. Iyo twibuka ineza Imana idukorera, ni wowe buri minota 5 y'Imana, ni wowe minota 10 y'Imana. Wopfa umuvyuka mwisho kaja muri douche, ukoga amazi akanye, amazi ukicara, ugasenga iminota 30, ugahereza Imana bicubahiro. Imana irutabo muhura nabo, Imana iruta amashure wize, Imana irutabo abantu muhura nabo. Mu gihe c'ingorane uzobabura, mu gihe ca crise bazoguta, ariko Imana yacu nizogenda. Yihereza umwanya, sacrifie-toi. Ihereza Imana. Abana urabona mama busy, I understand, ndabitahura. Mugabo kandi uwo mwana ndi Imana ninde yaguhasi Imana. Urabona urugo, urabona n'ukuri mwabakobwa mwe, quand tu deviens une femme comme c'est bihindutse, il y a des choses, tu vois, oui je vois, tu vois, urabona ego ndavyumva. Mugabo wo mugabo ninde yamuguhaye? Uko rugo ninde yaruguhaye? Waza ngo n'ukuri mwiza, genda urabakobwa beza bibizuba z'umugore w'Abanyarwanda batararongorwa, genda urabahungu bibizungereze b'ababogare batararongora, genda urabajene batararonka akazi, genda urabe, regarde autour de toi, est-ce que ni wowe wabikoze? Tanga umwanya imbere y'Imana. 2024 ubaha Imana, honore Imana, tanga uwo mwanya. Imana ikiyakubwira donne-moi le temps. Tuyarusenge. Haleluya. Icanyuma nico ndangirizako. Ndagiha agaciro cyane. Umwese agiye ibintu yubaha mu buzima, ariko je ndacubaha ku buryo niyo mbuze umwanya wo gusenga nco nsengera cyonyene. Umwanya wose waheze nco mvugana n'Imana, byose ko byansi mafu. Imana iguhereza igikundiro. Shora kumara niyo vyoba ngombwa n'ukwezi no kuma ndabisengera, kuko namenye ikintu kimwe, ubwenge bwo ngene ntibukwiye, amashuro ngene ntakwiye. Hari abanyabwenge baburaniwe kandi bafise ubwenge, hari abakozi b'Imana basizwe n'Imana bumiye mu muhamagaro, bataronka ivyo barya, badashobora kwivuza, ariko bakoreshwa n'Imana, bari mu bushobozi bw'Imana, birukana abadayimoni. Niba wabikunda ni kubera igikundiro c'Imana kiri ku buzima bwawe. Hari abantu bagusumbye icongereza, babuza bakivugira mu bitoki ruguru. Hari abakobwa beza bafise indero, ariko batararonka urugo. Atani kosa rya kahise bafise, basenze Imana ariko bitarakunda. Mbabare mvuga iki kintu, Yesu nashimwe. Ça me tient à cœur. Kubera ko tugomba kubimenya, tumenye yuko tubikeneye, si ibintu by'iblag. Abasataniste bagena kuri abasata, abapfumu bagiye kurondera igikundiro seulement. Parce que c'est igikundiro, tu as tout. Tu as les gens, tu as les opportunités, birahari. L'argent est là. Hari ugwego ugerako utavuga isenga miliyoni 50. Uri mu circuit noyo, ufise projet urayatora. Mu bintu bya mbere nabanye bigoye ni capital de départ. Hari abantu barinda bapfa bataronka capital yo gutangurirako. Ayihiga gushika pfuye atarayironka. Si siko kuri none. Hari umuntu ahiga umutayo wo gutangura ubuzima karinda hambwa atarawutora. Hari abandi bavuka bayifise n'umusesekara.
Esteri umwami amutunga inkoni, Vashiti umwami aramwirukana. Reka uyu munsi ubwira Imana igutunga inkoni uyu mwaka mu izina rya Yesu. Hari ibintu bibabaje, urazi hari igihe ugira nababwiye dusenge igikundo cy'uburyo butatu, navuze ab'imbere igikundo cyo gukundwa mu maso y'Imana. Iyo umuntu afise igikundo mu maso, icyo asabye kiraba, n'icyo yiyumvire kiraba, n'icyo yipfuje kiraba. Haleluya! Niyo koba akantu gasanzwe kagashanete kagagurumete arakabona, kuko afise igikundo mu maso y'Imana. Mose yabwiye ngo Mana nyereka mu maso hawe, Imana imwereka mu mugongo iramwiyereka. Imana uyu mwaka igiye gukundira mu maso yayo, icyo isabye ikiguhe mu izina rya Yesu. Icya kabiri, igikundiro mu maso y'abantu, igikundiro mu maso y'abantu. Abashinwa bagukunda, abahindi bagukunda, abirabura bagukunda, ababyinshi bagukunda, bakwanga bose bagukunda. Imana igwe gukundwa. Ukigera ku kazi uramukeje gutya bose bagati yo sava banezerwe kukubona, banezerwe kukwereka akazi, bagukunde, bagufata ukuboko, bakunezerere. Ndagusengera uyu mwaka Imana ibiguhe igikundiro kikuye ko mu izina rya Yesu. Nababwiye je nshaka kurana ijoro ryose ndabisengera, mwe mushaka kumufata ibisanzwe, ariko je trouve que dans la vie ibintu ni byizana. Ushaka gutunga ubwenge bwose bw'isi ukaguma wumye, ushaka gutunga tous les talents du monde ukaguma wumye, ushaka gusa toutes les connexions, imiryango itunze yose ikaba isigaye umeze nabi. Ubundi ashaka kuva hariya mu ugambarangwe cyangwa icendajuru akaza atagira n'ibirato, aje yavyimbye ibirenge, après 3 mois akaba ayoboye ngahe Bujumbura, yahubatse n'inzu. Icyanyuma kandi gikomeye mu cyongereko, nababwiye umuntu agenda arasenga, ugenda wiga wobse uvuga uti narasenze bwa kintu yacibagiye, fuko ndacyongerako. Imana ibahe gukundwa n'ibintu, ndiko ndabivuga. Nababwiye l'année passée hari abantu bawumaze batababaye, uzi gituma bari buzuye ivyizera abantu babateye. Ntugire iki akazi kawe ndaga imve da mukwezi umve cyaheze, kigeze kure cyane, kigeze hejuru, ico hejuru gahera mu ijambo kiri hejuru, kandi ndugeze muri December kiri hejuru, inzi gahera buzima kiri hejuru, nikinge kiza hasi. Hari abantu baheze muri escale, umwaka gahera muri escale bagiye muri Amerika. Umve kwe kutiga ndi Amerika deje, ndiko numva ha mota muri Washington. Nubara cyane ngamu bare kumusaga ni hace yaje n'amaguru ngaka kumusaga, kandi yatanguye umwaka 2023 ari neza muri Washington, none urangira ari kumusaga. Nubari nga hawa cyanya nka cyabanga ndamutwenzereka natwe nuko nyene ni meme histoire. Ideme. Amen. Hari abantu batanguye mariage avuga tumviriza, umvi byaheze byakwiye finish, yambwiye ngo finish ni inkwano muhira yara finish, bugabo n'ubundi biraba finish. Ndiko mvuga twese rega wari abantu bafite parcelle bayubatse mu mutwe, barayihonyoye ko baratanga procedure yo kuyigura, baragana na plan, baratanga gutegura amafaranga bazokubakamo inzu. Jusqu'à maintenant ntayo baragura na parcelle acari ngaho, ntibazi nibizonagugwa. Ariko bari bayirimwo, imiryango ivuga ati ha karandira pfuye ndubatse inzu kwe n'ubu ntarayu, aho guravye nabi naho ubusanga yarimutse. 2024 man, ibintu bidukunde mu izina rya Yesu, ibintu bidukunde mu izina rya Yesu. Bize bigera muri salon, bize bigera muri chambre, amahera agera muri compte. Ngo biracari muri transaction bancaire, biracari muri transaction attend facture, transaction 2 à 5, transaction bakenda gufunga biri muri transaction. Urukuri kw'Imana ngo je mukagafise ubwo mwega naho nshonje biri muri transaction bazogusha no mu mpimba bafasha amadeni cyangwa se ko yari biri muri transaction izoshika maze imyaka 5 mu mpimba. Ibintu bidukunde mu izina rya Yesu, tukivuga byize byitabe mu izina rya Yesu, tukibirondera byuguruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Uraje gusaba umuntu urandevu ntakwakire nabi, mugabo ntakwakire. Amaze gusaba mbona umuntu ntakwakire nabi, mugabo kandi ntakwakire. Oh ça va ni bon meze neza, yego nuko ndanezerewe kandi mwumva ko yahandeve. Excusez vraiment, urabona santé ndiko nagenda, mugabo nukuri vraiment turanezerewe kubabona, mbabareye cyane uzugaruka mu ndwiza.
ntakwakiriye nabi mbwa ntiyakwakiriye ngo ntaco ashaka kugira ngo pome pa yakunze ngo ikintu kuyagutwengera ashaka kugutwengera umwaka wose ntakwakire ngomba gutwengera sava yo navyibagiye we mais quand même je me souviens de ça ça va on va ukarinda byose bihera akwakire mu izina rya Yesu uwo muntu munakubwiye ngo kuva ngo je maze imyaka yungufise ko umugambi mwiza ngo namahana yabitse no kuri ngoma numva none habuze iki kuguma mbona undamutsa duhura ni gute nogu bidasoka kubeka ibiguma mu mutima ni mufise abantu babiyumviriye ko neza bana babwiye ngo bazo n'ubu ntibaragira kandi urisi niyo mpamvu nico tumace muri 2023 tutabona wonze wari ufise amasezerano bakubwiye abantu birisubire mbwa ntivyabaye quand même ntivyabaye ni kugarantiza ko bizokuna muri 2024 tudasavye igikundiro c'Imana ni igiki kugarantiza ico kintu ni igiki uwo vyosubira muri atwa abantu bapfire mu mahigwe akarinda apfa ari mu mahigwe atigera burana rimwe inkuru nziza imuremesha ko bizogenda neza akarinda apfa atega zifasha bakanamuhamba ari mu mahigwe uri he ndi muri Kenya ngiyaje muri Australia ukabona defu aragarutse kumva gaze Tanzania uri he ngiyaje Canada kona aragarutse uri ndi mu Rwanda ngira ngende kandi Holland kona aragarutse uri he je ndi muri fomi ndiko nega entretien de travail bravo kumva aragarutse uri he ngeze muri PNUD ndi mu interview kona aragarutse keze none umwaka wose kandi ruhera tane mwarashika kandi agumagenda turemagene kusengera ibi bintu hari umuntu dufashe inyo gusengera igikundiro Yesu nashimwe haleluya hari umuntu tuvyemeranije mbe nabwiye niba muvyemereye twihe challenge yanje ngiye turi tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2024 dushikero 31 December ta munsi numwe dusivye gusenga igikundiro muze dufatura urugendo iyi club yanje muze twijemo igikundiro.com amen duhere uyu munsi ejo ubukere mbere yo kuva muhirti Imana mu kiganza ciza imbere yawe imbere y'abantu no ku bintu wiyaranje niba ngo batugire club zo turabavyura dushikero 30 udasivye ndabizi ko 30 tuzogera ngaha dufise intahi mwaradutangaje ibintu byarugurutse mwarumuwe n'Imana kuko igikundiro kije n'imiryango yugaye ruguruka n'ivyapfuye birazuka n'abagutabara kugaruka ko n'abaguhevye baraza igikundiro c'Imana ni nka magnetike ni sumakuri byari byaragiye bikakwegera abagutabukumvura moto aho runuka ugahabwa gaciro utaho rugafise ugashigwa jo aho ruri hasi tuvase dusenga Imana murakoze ndashaka wugura umutima wawe ntagire ikintu kigutangira ndabizi uraciye ubwenge ufise imigambi myiza waragerageje kandi bravo ariko turakene ikiganza ciza uyu mwaka bitatu navuze ubifatire decision icanyuma tugisengere ubwima ati Imana uyu mwaka ndashaka uzujane nanje imiryango inyugurukire umpe ikurabwa neza n'abantu umpe guhiga ibintu ndabifate bigere mu ntoki zanje ndabitahane muhira ubisengera uruvyaro rwawe ubisengera umuvukana ubisengera abuzi ubisengera butazi ubigira umugenzo uhorazokumva uhora kumwe natwe uyu mwaka ni umwaka wo gutunganywa gose ivyasigaye kontra zitasinywe zisinywe amasezerano amaviza atatanze atangwe ibihari bituzuye vyuzura ingwara zitakize zikire ubuntu bw'Imana we bwinshi kuri twebwe hari kirera mu iki kibanza Yesu nashimwe nagumye mbona imfunguruzo nyinshi mu iki kibanza nyinshi cyane hari imfunguruzo Imana ize kugura ivya vyugaye mu izina rya Yesu hari imfunguruzo ibisina vyabona gutere morale nazibonye Imana yaje kugura ubuzima bwawe ivyari vyugaye vyuguruke hari abantu ku kwezi kudahera badaserebye batabonye intahe y'ubuzima bwabo ivyo mwize muri 2023 mutabonesheje amaso uku kwezi nyene sivuze uyu mwaka uku kwezi gushikero 31 janvier hari abantu bagiye kubona intahe mu izina rya Yesu Yesu we Mana we tugiye gusenga Imana ariko ndumva hari funguruzo nyinshi hari umudamu afise ibivyimba mu nda
ufise ibivyimba mu nda n'irijoro waraye nabi, Imana ukije ibivyimba mu izina rya Yesu. Imana ukije ibivyimba mu nda yawe, ugiye gukora mu nda umva umeze neza. Imana ukije ibivyimba mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndabona abantu Imana ihereza kujabuka hanze mu izina rya Yesu. Warapurayisi urarindira inyishu, Imana yaguhaye inyishu, ugiye kumva inkuru nziza mu izina rya Yesu. Ndumva imfunguruzo ngaha, ushobora kutabashikira mwese ko ndumva imfunguruzo ngaha. Urashobora gutangura kwakira icyo Imana gusezeraniye. Hari ibintu ababwiye gushika 31 uku kwezi, hari abantu bagiye gushinga intahe y'ivyo Imana yabagiriye, hari abantu bagiye guserebra ineza y'Imana ku buzima bwabo, hari abantu bagiye gutangazwa n'imiryango Imana ibugururira mu izina rya Yesu. Mani ikibiganza dusenge. Data, Imana y'imwemu zavugishwa, Imana y'ubushobozi n'ubutwari, ukunda bose atakintu ubwe, wowe utarobanura ku butoni. Amaboko y'abana bawe ari imbere yawe, amaboko y'abana bawe ari imbere yawe. None Mwami Imana yera, ijambo ryawe ngo ufungure ikiganza cawe ugahaza ivyaremwe byose, ufungure ikiganza cawe ugahaza ivyaremwe byose. Muri iki gitondo ndasenze, fungura ikiganza cawe, fungura ikiganza cawe, fungura ikiganza cawe, uhaze kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Reka tosakaya, senga utangure wakire. Sheke posataye, riko ndashaka kumva ijwi ry'abantu basenga, ndashaka kumva ijwi ry'abantu basenga mu iki kibanza. Reko tosekaya, riko sheteyaka, zikoya bashande, riko teza, posketi, peshando zaila, ineme santo saga, keluskadagada, ziketegozia, shalokotaza, riko tezike rebo santa, elia sikotoya mashete, reko sontorobosia. Mana, uriha madeni, uriha amadeni, uriha amadeni, uriha amadeni, uriha amadeni y'abana bawe. Aya madeni abe cancelled, aya madeni afutwe, aya madeni aremere imitima, abana batajyamye kubera ideni iriwe mu izina rya Yesu Kristo. Senga mwene dada, ndashaka kumva ijwi ryawe. Senga nusama tumi presence y'Imana. Suwi nyama n'amaraso bikora ibi bintu, ariko n'Imana dusenga iri mu iki kibanza irumva gusenga kwa gucira inzira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndiko ndabona Imana inyereka nk'uko Petero yabobye mu gihe kidakwiriye akaroba amafi menshi, n'icyo Imana igiye kubahereza mu gihe kidakwiriye kubonera umugisha abantu baburiye umugisha, kubonera intsinzi abantu baburiye intsinzi. Urakoze Yesu, tuguhaye icyubahiro. Uyu mwaka turakwishiza imbere, ntacyo twokora ngo imiryango yuguruke, ntacyo twokora ngo dutsinde, ariko wewe turasabye ngo ujane natwe, tugirirwe ubuntu mu maso yawe, tugirirwe ubuntu mu maso y'abantu, tugirirwe ubuntu ibintu bidukunde. Mwami Imana, ntihagire umuntu ahagaze ku mugwa w'Imana azora imarima, azohiga akaza yikorera amaboko. Uratanga mwimbu, uratanga kushabuka, icyoro kibi cawe, ubintu byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire.